turabamukije mwebwe mwese muri kumurakurikirana ibiganiro by'imbonesha kuri GUTUNGANYA TV n'ijwi ry'abarundi bari mu mahanga. Tubaye ikaze muri ano makuru. Jewe nitwa Emery Mbona. Nanje nitwa Adrien Siboma. Adrien ndakuramukije Emery, ndaramukije n'abakunzi ba GUTUNGANYA TV bariko baradukurikirana. Abakunzi ba GUTUNGANYA TV twari tubakumbuye. Yego twari tubakumbuye cyane Emery. Ego none uno munsi tubafitiye iki mu bisanzwe? Emery, uno munsi muri ano makuru yacu abakunzi ba GUTUNGANYA TV tubafitiye amakuru ahanini ashimikiye ku ndongozi nshasha iherutse gutorwa kugira ngo irongore abarundi baba mu mahanga bita Diaspora Burundaise. Ego suwundi ni Samuel Ndayiragije niwe aherutse gutorwa ngo arongore ishirahamwe ry'abarundi bose baba mu mahanga, yatowe ku munsi wa gatanu heze. Ubu rero niwe agiye kubaramutsa bose aba mu bihugu bitandukanye. Mbere turaza kuba tumufise hano muri ano makuru nk'umutumire adasanzwe Adrien. Ego hanyuma muri ano makuru yacu kandi turaje kugaruka no kundwi yahariwe abarundi baba mu mahanga izotangura ku munsi w'ejo igenekerezo rya 30 kandi izokugurwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hariya mu ntara ya Kayanza. Ego Adrien, turabafitiye kandi n'amakuru mu makungu. Ego amakuru yo mu makungu nayo tuja kujabuka mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tuja kubashikiriza amakuru ajanye n'abantu barenga 400 bamaze guhitanwa n'ikiza c'ingwara y'urukushi bita monkeypox. No muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turaja kuraba ibijanye n'amatora avugwa muri kiye gihugu, aho hari abakandida batandukanye bariko biyamamaza. Ego Adrien, turabamenyeshe ko yari ubwa mbere Joe Biden yagomba kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nshuro igira kabiri, ariko kandi yari guhiganwa na mugenzi we Donald Trump. Ariko rero muri kino gihe Joe Biden yahisemwo guheba kwitoreza ico kibanza, mbere avuga yuko agiye gushigikira uw'ikigira ciwe Kamala Harris. Adrien, rero imigwi itandukanye canke mbere amashirahamwe atandukanye n'ibihugu barishiraho inzego zibarongora kugira ngo zishobore gushira ibintu ku murongo, ntihaba akajagari. Rero n'abadiaspora baraherutse kwitorera inzego zibarongora. Mbega washobora kwibutsa abadukurikirana hano kuri GUTUNGANYA TV inzego zahaciye muri myaka nk'itatu irangiye canke 6 iyo birangiye, ivyo zashyitse ko bimeze gute muri rusange? Ego Emery, n'abariko baradukurikira tuvuga duti abarundi baba mu mahanga baramaze gukora ibikorwa bitari bike na cyane mw'iterambere ry'igihugu, kandi biraboneka yuko bariko baterera mu bisata bitandukanye. Nubwo umurindi byo babigeze ko kose ariko tobifata ariko n'umurindi mwiza kuko iyo umuntu amaze kugira ishaka ni byiza. Ibyo rero byaragaragaye mu ntwaro zitandukanye, byaragaye mu myaka iheze abadiaspora baterera mu bisata bitandukanye. Twunamenyeshe kandi ko nubwo bimeze gutyo biboneka yuko abarundi baba mu mahanga ubunyi bariko baritabira kamo batewe na nyine ishobora umukuru w'igihugu ko kwitabira indwi yabahariwe. Ivyo ngira ngo twanabivuze, ariko kandi reka tunabibutse yuko nubwo bisanzwe bimeze gutyo hari bitagenze neza mu myaka iheze, aho usanga abadiaspora bari imico itandukanye badashobora guhuza kimbure n'abari mu bihugu, abari nko mu bihugu byo hafi mu karere bakiyumva umengo ntibari muri diaspora, tugasanga n'ikoreshwa ry'ubutunzi bwa diaspora bw'ishiramwe ry'abadiaspora ntibabyumva kumwe, kimbure bigatera injyane zitandukanye. Nkuko rero twari bamenyesheje kuri GUTUNGANYA TV ijwi ry'abarundi bari mu mahanga, turafise umutumire. Twari bamenyesheje umutumire rero suwundi ni Samuel Ndayiragije. Uyu nawe niwe aherutse gutorwa, yatowe ku munsi wa gatanu kugira ngo abariwe atwara umuryango w'abarundi bose ba mu mahanga Diaspora Burundaise. Samuel, turakuramukije. Murakoze, mahoro. Mumeze neza? Bisaho kabisa. Turabakeje ku ntsinzi mperutse kuroba. Murakoze cyane. Ego Samuel Ndayiragije mu majambo make cyane agiye gutwara umuryango w'abarundi ba mu mahanga ninde? Samuel Ndayiragije n'umurundi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akomoka kandi avuka i Nyabigina, komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Samuel Ndayiragije afite imyaka ingahe? Imyaka 36 y'amavuko. Ego cyane, imyaka 36 y'amavuko. Ugiye gutwara umuryango wagutse urimo abantu b'ingeri nyinshi zitandukanye, abato abakuru. Ku myaka 36 mubona muzo bishobora? Ariko imyaka 36 wumva murafite imyaka 36 nanirwa kurongora abarundi baho makungu. Je nibaza ko ari ikintu kidasanzwe, ariko kandi kiroroshe kubera ko ubuhinga n'ubumenyi experience turazifise zikwiye. Yego cyane. Rero mugiye kurongora umuryango w'abarundi baba mu mahanga, nibihe bishasha muba mubazaniye, mufise ubuhinga buhe bwo guteza imbere uwo muryango mu by'ukuri?
mu ijambo rimwe narabivuze ko bari mu nama ya bose igihe banyizera ngo ndabarongore narababwiye yuko jewe nzwi nk'umuntu w'umukozi umuntu akunda ibikorwa umuntu ashira imbere iterambere majambo make ibikorwa byinshi cyane je rero ngwanya ubunebwe nkiruka n'ibinebwe kugira ngo dushobore gufasha abantu bose bashobore kwiteza imbere bakora ibintu biteza imbere igihugu mu ijambo rimwe rero ico biteze kuri Samuel Ndayiragije nuko bazobona diaspora ndundi idasinziriye diaspora y'ibikorwa diaspora irara ntibuca kugira ngo ibintu bigende neza na cyane mu iterambere rusange. Ego mu bibazo twagiye turabaza mu biganiro mbere twakije hano kumbonesha kure Dikobu TV ijwi ry'abarundi bari mu mahanga abo twagiye turabaza bagiye bavuga bati indongozi bipfuza indongozi zishira hamwe abarundi bose bari mu mahanga zibashira hamwe aho uyu muntu ateye ngumenga izari zisanzwe ziri hamwe gute mu jambo rimwe abarundi baba mu mahanga n'abantu bagoye kurongora cyo ni cyambere mu bimenye si ikintu kuvyukuri coroshe ni ikintu kigoye ariko kubw'ubuhinga n'ubumenyi dusanzwe dufise kandi kubera twabaye mu gihe kirekire mwese agiragira experience ubu rero jewe nibaza ko banyizeye bwa mbere kubera ko babona ko nshobora kubashikana ahantu kandi ndizeye neza ntakekeranya yuko nzobishobora nzobishikako kubera ko intumbero yanje niyo gukomeza aho abandi bari bagejeje kugira ngo aho bitagenze neza bigende neza aho byagenze neza tubandanye bibe byiza kurusha mu ijambo rimwe rero abarundi bari hamwe ariko bari mu tugwi intumbero yanje no kugira ngo bose bumve yuko aho basanzwe bari nta kibazo mugabo kugira igikorwa rusange dukorera hamwe nico gihambaye kurusha ibyo umwe wese arimo uno munsi duteza no kubona ishusho shasha tukibona mu nyubakwa rusange mu iterambere rusange mu bikorwa rusange kugira umwe wese aba hanze ageze Bujumbura avuga ati ego koko ndapfuye hanze y'igihugu kivyemeza ngiki kintu naterereye mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi tukira aho nyene ari abarundi iyo bumvise aba diaspora canke abarundi baba mu mahanga batahura yuko mengo n'abarundi bari nko muri leta zunze ubumwe za Amerika canke IVYA mbega mwebwe mugiye gukora gute kugira ngo abarundi bose uri hanze y'igihugu yiyumve yuko ari muri uwo muryango sinzi ko mwabikurikiranye mwarabonye neza yuko no mu ijambo nashikirije navuze nti ihinduka rigaragara rigiye kuboneka abarundi rero bose baba mu mahanga canke bakorerayo duhereye muri kano gace turimo Afrika y'ubuseruko urabona yuko twamaze kubaho umwizero yuko tugiye gukorana neza cyane kugira ngo bigende neza washaka tuzonavyerekana no mu ndongozi zigiye kujaho kugira ngo babone ko bafisemo uruhara kugira ngo ibihugu vya Afrika navyo bigire agaciro kandi bitere mu iterambere twifuza rero umu diaspora suba mu bihugu bikomeye nka Etats-Unis n'ibindi bihugu nka bikomakomeye ariko no kubwira yuko Afrika irimwo amahera menshi kagira n'ubutunzi budasanzwe nico gituma tuzohakomeza kugira ngo nabo barundi baba hirya bakora hakurya bagaruke ukure mu Burundi kuko ikintu mukwiye kumenya nuko iyo dufise abarundi benshi bariko barakorera aho hakurya byerekana yuko hani wacu hariho amahirwe menshi yo kwateza imbere mu gihe twohazana ico bita potentialities zerekana ko na hano bikunda rero nico gituma tuzohimiriza cyane kugira ngo cyane abarundi tuba hanze twijukire gukora imigambi y'iterambere hano iwacu kubaka amagorofa aho hakurya kuyaduza gukora imitahe minini ugashiraho hakurya ni vyiza ariko tubikora mu gihugu cyacu tuba turiko turabigiteza imbere rero tuzokora ibishoboka kugira ngo ku ntwaro yacu d'abord abanyamitahe babe benshi abakora imigambi y'iterambere babe benshi kugira ngo haboneke ihinduka igaragara nivyo vyipfuzo dufise kandi abatwizigiye baratwemere ko bazodushigikira muri imigambi myiza cyane ikomeza guteza imbere igihugu no guhiteka umurundi wese aba mahanga ego mu gihugu cy'u Burundi uno munsi turiko dukorera ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 mbere kinateye imbere mu 2060 mwebwe uruhawa diaspora y'abarundi mubona ruruha tugiye guciraho ico bita fundraising y'ico gikorwa tuza gutangura gutoza amahera y'umurundi wese ababajwe n'iterambere
ry'igihugu avuga ati turipfuza ko igihugu cyacu tugiteza imbere kugira tugiteze imbere rero tubanza kuja hamwe tukagira unani tugashinga imizi hama tukava ahantu tugenda mu gihugu cyose tuvuga tuti ubu rero twaramaze kwikomeza tugende ibi twubatse ngaha vyacu n'akaroro keza tugende ubona aho twubaka ikindi kintu gikomeye ngaha tuzana amahinguriro ngaha dukore ngaha ari no kuvuga ni ikimenyetso cyo kuja hamwe twebwe rero turizeye neza yuko abarundi bose ba mu mahanga bazonezerwa kandi biteze ibintu bishasha kuri twebwe nico gituma rero ndabasaba nshimitse mwebwe abamenyesha makuru ko dushigikira na cyane cyane abarundi bose ari mu Burundi message twa nuko umurundi wese ari mu Burundi afise inshuti n'umugenzi aba mu mahanga yitegure kumubwira ko ari inzego nshasha yitegure kumubwira imigambi yacu koko si bose bakurikirana ibiba ariko umurundi ari ngaha azobaze mugenzi bati ko twumva hari imigambi y'iterambere ko twumva bariko ratoza amera kugira bubaka ikintu kimeze kunubu we urimwo waraterereye uraza aho bigeze kugira ngo babamenyeshe biriko birakogwa nabo ntibasigare inyuma mu iterambere ry'igihugu Ego ariko kandi Samuel Ndayiragije tukirigaho nyene muri ko muravuga guterera mu iterambere ry'igihugu hari ikibazo gikunze kwibonekeza dufatiye ku bijanye n'ubumenyi aho usanga nko mu gisata c'ubuvuzi ico gisata gishobora kubura incabwenge mbega mwebwe mwitegura ico gikorwa gute kuzana incabwenge mu bisata bitandukanye nico gituma no babwira yuko mu vyo dufise twifuza gushikako no kugerageza kugarukana abarundi benshi bashoboka gukunda igihugu cyabo no kugikorera nshatse kuvuga nti kirazira gukora umugambi uhakaze abantu 10,000 ukawukorera nk'akarero hanze y'igihugu cy'u Burundi no kuvuga ubuhombye igihugu kiba gihombye nico gituma yaba leta tuzogerageza gukora nawo tubereke ingene leta ihomba mu gihe dufise abarundi benshi bariko bakora imigambi yo kwiteza imbere imigambi ihakaza abantu benshi bakayikorera inyuma y'igihugu tuba duhombye twifuza rero yuko abarundi benshi bagomba gukora imigambi y'iterambere ihakaze abantu benshi ikorerwa mu Burundi hanyuma tugarutse ku byo barumbaje by'ubuvuzi turafise abaganga benshi b'incabwenge nk'ubu urashobora gufata nk'akaroro gasanga umutegetsi w'ingahe Bujumbura yuri indege agiye kwivuza mu Faransa akaca avugwa no mu Burundi akaca ariko yagirwa n'umudokiteri mu specialist amwakiriye n'umurundi nko muri Etazi tufise aba specialist bakomeye cyane bakorera muri Etazi tuzobereka neza yuko tugize politiki nziza yo kugarukana izo ncabwenge mu Burundi Burundi ushobora kuri paradiso ya vision 2040 bavuga 2060 tuca twishika ko ubwo nyene atagikirize gusabwa hariho umugambi twise retour massif des membres de la diaspora burundaise kugira ngo bagaruke no kuvuga kugarukana bigaragara kandi bishoboka ku bwinshi mu kivunga tugomba kugarukana abarundi bose mu kivunga kugira ngo bakore mu Burundi imigambi y'iterambere hama bateze imbere igihugu kugira Burundi mu mwanya muto uzamuke Ego nibaza rero yuko sinzi nk'akajambo kanyuma kagasunika rugi mushikiriza umusanzu murongoye n'abarundi muri rusange murakoze ikintu cya mbere nobabwira nuko tugomba dutangure akazi kuko twamaze iminsi tuvuga amajambo menshi tuterekana ibikorwa tugomba ko ibikorwa ari byo bivuga mu jambo rimwe rero dutere umuganda ntituvuga amajambo menshi tukora ibikorwa byinshi mwarabonye ama diaspora yo kw'isi ko yatere mu iterambere ry'igihugu ntibavuze amajambo menshi barakoze dukore natwe rero kugira ngo ibikorwa byacu bigaragare hanyuma bishobore gutuma leta nkozi leta mvyeyi babone neza yuko ibikorwa by'aba diaspora navyo bishobora guterera mu iterambere ry'igihugu kandi baramaze kubibona nico gituma badutuma ko buriko umwaka utashe kugira ngo tuganire nuko babona uruhara rw'aba diaspora reka rero duheraho nyene twongereza inguvu dukora ibikorwa by'iterambere je nabinginza abarundi bose mu makungu wese yitegure guterera tugomba dutangure yitegure guterera ico cyose ashoboye vuba rero tuzobatera kamo nibaza ko atari imisi 10 isigaye dutatanguye kwegeranya uburyo rero umurundi wese yikazanure kugira ngo twerekane yuko turabarundi baba mu mahanga koko bakunda igihugu atari abarundi bavuga amajambo menshi abarundi bibikorwa abarundi b'imico n'akaranga abarundi bifuza ko bobona Burundi buteye imbere tuje ku kazi abanyepolitiki tubare politike abanyabikorwa tuje ku kazi twikorere Ego murakoze cyane hano ni kuri Dikobu TV n'ijwi ry'abarundi bari mu mahanga ataya nibaza ko twoshimira umutumire wacu Ego energie n'abari ko baradukurikirana reka dushimire Samuel Ndayiragije aherutse kwizegwa ngo arongore abarundi bari mu mahanga turabashimiye Samuel Ndayiragije murakoze cyane Imana ibahezagire
tugiye rero mu makuru naho avuga mu makungu reka tuyahereye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twebwe twanabibwiye mu ntangamarara y'ano makuru yacu yuko mu gihugu ca Kongo abantu barenga amajana ane bamaze guhitanwa n'ingwara ya monkeypox, ingwara y'urukushi, aho mbere binahagaritse imitima abene gihugu abanyagihugu bo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, eka mbere ndetse n'abategetsi. Reka mbere tuce tubikurikirana muri no nkuru. Mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu barenga ibihumbi 11 nibo bamaze gufatwa n'iyo ndwara bita monkeypox. Abagera ku majana 450 mbere baramaze kwitaba Imana. Ku ntara 26 zo muri ico gihugu 25 zose ziramaze kugaragara mu ico kiza. Indwara mbere imaze no kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi aho hamaze kumenyekana abagera kuri 3 bafashwe n'iyo ndwara y'urukushi. Iyo ndwara ikibonekeza ubwa mbere abantu bandozwa n'ibikoko, ariko ubwoko bwayo bushasha n'abantu banduzanya hagati yabo. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burengero bw'iki gihugu niho hasa n'ahasinzikajwe n'iyo ndwara. Ivyo bishikirizwa na Patrick Muyaya asanzwe avugira leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muganga Chris Kasita nawe ajejwe ibikorwa byo kurwanya iyo ndwara y'urukushi agira ati imitima mu vy'ukuri irahangayitse muri Kongo. Ubu tugezaho kundwi abagera ku majana 8 bagaragaza ibimenyetso by'iyo ndwara y'urukushi. Leta yarafashe ingingo yo gushiramwe uburyo kugira ngo turabe uko twohagarika ico kiza kiriko kirafata umurindi urenze urugero. No mu gihugu cy'u Burundi rero iyo ndwara yamaze kwibonekeza aho umushikiranganje w'u Burundi ajeje amagara y'abantu no kurwanya sida Ridwine Baradahana yemeje ko iyo ndwara yibonekeje, agahamagarira abantu gukaraba kenshi gashoboka hakoreshejwe amazi n'isabuni. Iyo ndwara irandukira cyane kandi irica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye abarundi bose gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka. Nimba ibihugu bibiri bimaze gufatwa mu karere arivyo Kongo n'u Burundi, ubwoba ni bwinshi kuri ico kiza ko gishobora no gukwiragira mu bindi bihugu, aho twavuga nk'ibihugu vya Sudani y'Epfo, Centrafrica, Congo Brazzaville, Angola, Zambia n'ibindi bihugu. Muri Afrika y'Epfo naho haramaze kumenyekana abagera ku 200 bafashwe n'iyo ndwara y'urukushi, muri abo mbere 3 bakaba bamaze kwitaba Imana. Ivyo biranandikwa ni radio y'Abafaransa RFI. Kugenekezo ya 11 mu kwezi kw'indwi, ishiramwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ku isi OMS ryari ryagabishije kubijanye n'indwara y'urukushi monkeypox, aho mbere ryanamenyesha ko ritewe umutima uhagaze n'iyo ndwara igumirandagata. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twabivuze amatora kwigenekezo ya 5 kwezi kwa 11 uno mwaka hateganije amatora y'umukuru w'igihugu. Ubwa mbere yari Donald Trump yashaka guhiganwa na President Joe Biden, ariko Joe Biden yashoboye gusokora amatora kubera ko yararemerewe n'umugambwe w'abademokrate, babona ko mu vy'ukuri ashobora kuba tobishobora. Ubu rero yashimye gushiraho icegera ciwe Kamala Harris. Reka Innocent irakoza bidushikiriza. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atekanijwe kwigenekerezo rya 5 munyonyo uno mwaka, urugamba rurabandanya hagati y'abahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Mu mwanya wa mbere umurepublike yahoze narongoye ico gihugu Donald Trump niwe yahiganwe na President Joe Biden, umudemokrate asanzwe ayoboye ico gihugu muri kino gihe. Mu biganiro vy'akamaramaka biba kumbonesha kure vyagaragaye ko Joe Biden asanzwe afise imyaka 41 y'amavuko, vyamugoye cyane guhangana na Donald Trump. Hamwe vyumvikana atukana cyane, bikunyurwa nuko afise inguvu nke z'umubiri kuko anamaze gutemba inshuro zitari nke. Na mu matora aheruka abagabo uko ari babiri, Donald Trump na Joe Biden, nibo bari bahiganiwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu, birangira Joe Biden atokanye intsinzi ku ruhande rw'umugambwe w'abademokrate. Kwa 41 mu kakaro aremerewe nabo mugambwe wiwe w'abademokrate babona ko atoshobora guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke ngo ashobore kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu yindi myaka 4. President Joe Biden yamenyesheje ko asokoye mu byo kwitoza ni mu gihe yaraje gutorwa indwara ya COVID-19. Joe Biden rero yamenyesheje ko ashigikiye icegera ciwe Kamala ngo yitoze ku ruhande rw'umugambi w'abademokrate. Kugenekezo rya 13 za kuno kwezi, Donald Trump yaraje kugandagurwa ngo yarashe urusasu rumukomeretsa ku gutwi. Ivyo byose bikaba vyatumye rero abashigikiye Donald Trump biyongera kwera mubona nk'incungu n'inzira karengane. Demokrate Joe Biden na Barack Obama baragize bashikirije kuri ico gitero, bakaba bamenyesheje ko ivyo ari vumwe kandi atakibanza bifise
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwikura rero mu matora kwa Joe Biden kuragarukanye icizere mu bademokrate basa n'abamukuyeko amaboko. Ababirabira hagufi rero babona ko n'ubundi Donald Trump ariwe afise amahirwe yo gushobora gutsinda ayo matora no mu gihe Harris Kamala ariwe yokwitoza. Nuko rero amakuru yacagurikiye hano mwakoze mu mwese mwadukurikiranye kuri Dikobo TV n'ijwi ry'abarundi bari mu mahanga. Turabashimiye. Jewe nitwa Emeline Mbona. Nanje nitwa Adrien Sibomana. Adrien Sibomana ndagushimiye nawe, ndashimiye kandi n'abakunzi ba Dikobo TV bariko baradukurikirana. Nuko rero murakoze cyane, mugiraho muba mwubaho.